yanyu ndayikeneye ndabizi yuko biragoye mu Burundi ko ugura umuziki vraiment time objectif yo gushigikira kuko nta soko rihariye uzogwa kuri kano ka video atacyarondera nimero yanje ngo ndondere bizoba bigoye nta soko rizoba rihari nta hantu dufite tudepoza nta maseda kihari YouTube turazishira ko muga twese turabitswe kuri YouTube zitunguka cyane si bose baparvena kugira ama views 150 rero icyumviro cyabaye cyuko ndayidandaza umuntu ku wundi donc nkaye kurungikira soit par transfer kuri email canke nk'amadokima kuri WhatsApp kugira gushikirira makarite meza ushobora kuyumviriza hanyuma ushatse CD ayiguze ku giciro cyo gushigikira normal kizoba ari 20000 bal mugabo wiguze ku giciro cyo gushigikira 30 40 50 100 hari turamaze gutangura kwandikira abagenzi bamwe bakagira ama pre-order usanga wemeye kugura 50 wemeye kuyigura 100 nyene hari abo ngira babara bamarayika Imana yarongetse kugira ngo zikugurira 300 Imana ibahezagire ni babone ikiganiro ntibanyemereye ko ndabavuga mbwa barahari vraiment hari no bamaze kuyarungika ukwezi n'iminsi 10 ningahe yavanye kwisohoka rero ego jewe target yanje ni buri no kugarukana n'imibiri basaye gukora iya kabiri kugira ngo ntibimwe ngo bice bihereraho yego rero ibikorwa biri nyuma n'ivyo bigaruka kuba amatora y'ishyiramo ry'abaririmbyi nihenzo ntitwakubonye ebana ntibyakunze ko nari nipfuza kuhaba n'umutima wanje wose ntibyakunze ko ndahaba tadusurubanza rwa Petit Frere nanje nake ndabasaba nabikurikanye kuri live Facebook byose ariho nica nakuri nabasaje ni mwanya nkiye konja mugabo munyemerere ngume nakije telefone nari kwikanye byose kuri live kari gushika muri umwanya sindagarika kuyikurikirana n'imburano zatanguye niko ndazikurikirana n'imburano cyane zaratanguye kurumva ashi narabonye ko biragenda ndavuga nti abona batora basoma ngo stay bright ndavuga nti jewe nkabona Cedric Banga rimwe rihajya imbere ndavuga nti jereka ndaye ko Cedric Banga n'ukuri ava yemera bino bintu ashire ku telefone agumye nkurikirana mbona aravyemeye aravuze vraiment ati yaba ntabishigikiye sinakubona icengaha imbere nicengaha ego aba misiri imbere nabonye imburana zavyutse rero sinzi ngira ngo abari barabitunganije ijya mbere igihe baca bashiraho Romeo ngira ngo no bazodufasha kubitunganya sinzi mugabo vraiment c'est birababaje birababaje si hari umuririmbyi wa kera nibaza ko ari Peter Touch yigeze kubivuga ngo yabisi igizwe n'abaririmbyi gusa ibirimwe amahoro nibaza ko atari bwabona abaririmbyi bubu antuku nico civuzo gito cyambere umuntu yogira kwifuza kwisi yo biyabaririmbyi gusa kuko nabahinga vraiment bo gutera bakajagari urumva birababaje vraiment birababaje Amicale de musiciens ngaho imaze imyaka kurinda dushobore gupusa gushika naho atangura kuza mu bushikiranganje butari no kuza mu bisanzwe kuza ari bwo tudecide ruza kuturongora nibiki nisinye yuko vraiment dosingorane ari byo kari twari abantu bari cool bari relax barindira antogera umuririmbyi arinda gumuka byako ari ibintu byarenze niba bright bamutoye ndindira basi ndasi imyaka 2 basi tumugumukana nyuma y'umwaka basi cyangwa nyuma y'imyaka 2 that's just ni bright uramuzi anduka je bright ndamuzi vraiment sinzi numva umenga bisavora pere ko umuntu amureka basi tukaraba basi umwaka umwe cyangwa imyaka 2 yego kandi je nibaza yuko bright na Stein na meme na Cedric bari gushobora gukorana ari batatu ntihatse ko bari gushobora gukorana yego mugabo reka twizere ko bizogenda neza gatwizere ko bizotora umurongo gusa jewe no propose yuko icyumviro nk'ijya cha cooperative Cedric yari yaragize ivyumviro nk'abijya byokomera hakabaho hakabaho amatima fonctiona kujya ama cooperative abiorganisation ama style nimbara barapere nibiki sero ama style ibintu nk'ivyo
comme ça par exemple abantu bakaba baza kudepoza amayide muri Amicale abaraperi bari organize ba Big Zoe na ba Bface na ba Kingorongoro nabandi hariya na ba Fabulous na ba Prince Mshinda ki organize bakazana projet yabo nkajya nk'abaraperi n'ibikico bashaka nimba arabaregema nimba araba traditionnel baki organize bakazana comme ça vyo koroha gusumba kuruta ko amaturi ko turakubita imigire ku muryango wa Amicale des musiciens tutazina exactement en fait Amicale des musiciens imeze nk'ikintu c'igitungwa c'umurima canke c'igiti twamadusekuwa dushaka ko akoroka ivyamwa ngani ico giti nituzi n'ubwoko bw'ivyamwa kimera ivyo ari byo nta na kimwe tuzi muga twese hamari abantu bari munsi yako barasekwa muriko aho hantu muko murondera yiki aho hantu muko murondera yiki mwashize yiki urumva nta na kimwe mwashize muko murondera yiki cye ku bwacu proposition yanje yuko aba artiste biorganize selon ama style traditionnel abarapere abaslam ama groupe ya danse kuko nanye nashaka kuba dirige hajya ni ibintu artistique hanyuma imwe ikaza ipropose projet iciyumviro nibiki ku buryo jewe yonje kurihisha ntabanje kurihisha ikintu kiri flow deke bright ambonye avuga ati bigaje kumbaza projet rapere ba depose kikari kintu kiri kugira umunsi wo rero wansanze ariko ndajugumiza ca giti vuga uti Igice ko arondera twese turakizi yarakitubwiye kugira umunsi wasanze umuntu arongoye amagaba canka arongoye undi mugwi wakarangwa wose ariko aradodora kuri Amicale des musiciens ati bite uti ebara nta projet rimwe traditionnel dorutse gukora ariko arabazwa ikintu bwagushika muri no mwanya ingwano tugira ntaho uzi exactement ya tuko tugwanira iki tuko tugwanya nde tushaka ko hahinduka iki juste umubire cyaraje ndaniye urazi imyaka hamaze imyaka ajya boro twarengana tanakimwe tuvuga hari kubera iki twari bijujije imyaka yose ko tudakuze hirya ejo cyenda kubarira donc ni sinye yuko ngira abarundi tukunda kugwana urana ko twaragize n'imyaka myinshi yo kugwana dupfa amazuru kandi turabihuriza ko turanayicana kandi ibindi nibaza ko ari ujye bujuje uko burabandanya nibaza ko ari ibyo nyene vraiment ntibishoboka vraiment bigi n'umusi umuririmbyi afise iyihe sura muri societe en fait umuririmbyi yari sanse ko afise isura mbi mugasi afise isura nziza kubera haraje ikintu cyitwa social media rero umuririmbyi ni platform vraiment umuririmbyi facilement acatsinda urumva social media abantu baza baje gusamara baza baje kuraba amadiver kenshi ni bake baza ko baje kwiga rero umuririmbyi akaba yashize ko aga freestyle akaba yashize ko agafoto akaba yashize ko tujambo tubiri dutatu akaba yashize ko agatiza k'indirimbo yiwe bigaca bihiga icapa abaririmbyi donc bica bituma abaririmbyi baca bakurikiranwa n'abantu benshi kandi social media bivuga ngo ukurikiranye n'abantu benshi donc uri bon social media ivuga tukurikiranye n'abantu benshi umeze neza donc bigacitanga igicapo cyuko nakafise abantu 30 nakafise 20 bakagira n'ama classement abaririmbyi bambere bakurikiranwa cyane ugacumenga ibintu bimeze neza alors que gushika no munsi atamuririmbyi dufise mu namashinga amateka alors que gushika no munsi umunsi wo kudeside tegeko kuri Amicale des musiciens atamuririmbyi bahanuje bihadisi gifatwa n'abandi babiri hari hama organisation yitwa ngo za OBD anazande ugasanga mu gukora amadetail agize ico kintu nta baririmbyi bane bari babaye basi n'aba consultant bazi nisinye ku gicapo cy'umuririmbyi kitari ciza gushika no munsi sinzi ko RTNB gikoresha indirimbo ya Chancho mu kugurura cyabakoresha kuva kera nimbijya ndirimbo ya Chancho bidakwiye kugira ngo RTNB yubakire inzu famille ya Chancho kuye kubamwo kame ndirimbo nk'iki n'abara bakuru b'ibihugu no munsi baciye ubwenge ijya ndirimbo bayumva ari yugurura radio mugo umuntu yaririmbye ijya ndirimbo akaba atamerita no kuronka miliyoni 100 kuri ijya ndirimbo cyapo cy'umuririmbyi gisa nabi Big Zoe twashimiye cyane ko waronka n'ivyo byoroshe turazi ko musanzwe mufatiriwe n'ibindi ariko hagati aho nitwo maravyo cyo twovugana murazi yuko ni byinshi byo kuganira musanzwe muri umuntu afise cyo twokwita hogar ku bintu bitandukanye biba bikeneye yuko abantu bayaga rimwe na rimwe hambavu y'umuziki tukumva n'intererano zanyu mu kubaka societe yacu ego jewe no kuri ndaryohewe ko mwantumiye niyo mwantumira nzoza dusubire tuyage amajambo siyo makuru gikuru n'ibikorwa ngibikorwa bitangurirwa n'amajambo
amajambo mabi akurikirana n'ibikorwa bibi, amajambo meza agakurikira ibikorwa vyiza. Ngerageza kuvuga amajambo meza agira ndabikoshera kuvyara ibikorwa vyiza kuri jewe, kuri wowe no kundi wese aturaba. Rero nzogerageza guma ndayavuga aryohera amatwi n'ayataryohera amatwi, kugira gusa habe hiyo change, habe ko gushekinga ibintu bihinduke buke buke. Ubu umuziki kuratera imbere avec internet n'ibiki, ibikorwa byose dukora birashika kure, ibikorwa bishiga bija kuri trace, abantu bose bafite amatelefone. Ni vyiza mugame mutani danger kubera majorité y'imiziki isohoka ni imiziki atarakimwe yigisha, ahubwo yigisha ibintu bibi. Ni imiziki irimo abakobwa bari gusa benshi, ni imiziki kandi bariko bakoresha nk'ibikoresho. Entre temps ahubwo sinzi murambona amashirahamwe y'abakenyezi agwanira agateka k'abakenyezi, ndakeneye kuzokumva ico bavuga kuri bijya bintu by'abakobwa bari gusa ama clip. Si ari bon byubahisha umukenyezi canke bitamwubahisha, si bari ibintu bakwiye kugwanya, niba vyene bo bihagurukira, kuko nazaye ko biragoye ko umuhungu agwanira neza, biragoye ko umuhungu agwanira cyane gose agateka k'umukenyezi. Hama jewe gituma ziriya ndirimbo ndazivuga zirambabaza cyane gose. Abantu bavuga ngo ni entertainment, ni imyidagaduro. Yego ni imyidagaduro sito tuyizanye. Imyidagaduro ari hari muri 70 kandi ntiyagirwa n'abakobwa bari gusa. Imyidagaduro ari hari muri 80 ntiyagirwa n'abakobwa bari gusa. Imyidagaduro ari hari hirya ejo ngaha ntiyagirwa n'abakobwa bari gusa. Rero imyidagaduro urashoboka. Indirimbo yitwa Alors on danse, nta ndirimbo abantu baratamba ko muri boîte nk'iyo, muri clip nta bakobwa bari gusa barimo kandi iratambika cyane gose. Indirimbo nka Techno za Do You Believe no ndimbo gushika no bavugije muri tagomago no abantu bavugije muri boîte hano barasimba. Nta gicapo mfise cy'umukobwa ari gusa muri tagomago. Turashaka kuri indirimbo yo mwidagaduro tutabanje gusambura ibintu byose by'agaciro. Turashaka kuri indirimbo ya divertissement na entertainment tutabanje gutakaza ama valeur. No kuri baririmvyi bagenzi banje mukora indirimbo z'imyidagaduro murabifitiye uburenganzira cyane, nyimbo za party za dance za club cyane gose, mugabo itabanje gucika indirimbo yo gusambura imico, itabanje gucika indirimbo ituma abantu bose takaza ama valeur, itabanje gucika indirimbo igice cyose isohotse cyavuga nakagira fungu yashize donc ibintu nk'ivyo oyaye. Indirimbo yashaka uyu mwidagaduro mugabo kiradodora ni indirimbo yo mwidagaduro ntiyamenyekanye, ntibagiye kugira amafiti bari mu Rwanda. Ni cyenda kubarira birashoboka tutarinze kumena ibanga, birashoboka tutarinze kumena ibanga. Uno munsi hari amashirahamwe menshi ariko arashira amahera, ariko araprofita kumenyekana ko baririmvyi bakawaca bakoresha baririmvyi mu publicity. Shaka kuvuga kino kintu kugira ngo tuvyumvikaneko. Umugwiza atunga ashaka kugira publicity avuga ngo jewe nkeneye umuntu amenyekana mu gihugu, ntabanza kuverifya umuntu vyamenyekanamwo si ari bibi canke vyiza. Ugafata umuririmbyi aririmba indirimbo zisambura ama valeur yose ukamukoresha muri publicité, abwira publicité akavuga agence de voyage yawe, akavuga banke, akavuga ntumbazi ikintu cyo cyose canke ikinyobwa canke ibiki, ugaca muri miliyoni 10. Hama wowe agence yawe ikaronka publicité ikamenyekana cool, agaca afata izo miliyoni 10 umuhaye akagenda akazigira ngo publicité, agenda akazikoramo indirimbo yagakura nabo abakobwa rero batahora ronka bari gusa akacaronka yo kubahemba. Situfasha kabaha menshi bakambura n'izari zisigaye kuko zitera zigabanuka. Antuka muri kuno kwezi ari indirimbo nka 3 zasohotse, urana ko kare bari basanzwe bari gusa, ubu bari gusa cyane. Amenye n'amasazi akabiga twengwa nka keza. Ugacumuza indirimbo 10, ugacumuza miliyoni 10 agacagenda Situfasha agakora indi clip irimo abakobwa bahenye vy'ukuri bivuye inyuma n'amajambo bien sûr. Nuko niko mvuga ngo abakobwa gusa bahena muri clip no, n'amajambo bwayo yarahenye, n'amajambo bwayo yarahenye ubwayo. Wa mu CEO yatanze za 10 millions za publicité atashe muhira, agasanga abana bariko barabayandirimba akababuza, agasanga abana bariko barabiririmba akabwira ngo numa ngo ririmba Apollinaire ngo ririmba Chancho ririmba ndi. Ntibashobora kuririmba Apollinaire cyangwa baririmba indirimbo ya Big Zoe cyangwa ya H4 cyangwa Victoria's Team, kuko izo miliyoni 10 ntiwazihaye Victoria's Team, wazihaye urya ni wafise ingufu zo kubikorwa byiwe bisunika bigatebuka gusanga mu cumbi wawe. Rero ibintu byose dukora tuyumvire kabiri, ntidave dutanga amahera, ayo mahera aje kugura icumu riza kuducumita mu mugongo.
dutanga amahera aje kugura uburozi uzogaburira abana banyu muhira shira amahera kora business yawe urespecta n'ama valeur reka gukora business uraba gusa inyungu yawe mu kuvuga uti ama valeur birabasha abarundi baciye umugani ngo ruri abandi rutakwibagiye ntiwibaze ngo ni wowe uzosohoka kuko rero turi mu bihe bigoye turi mu bihe ama valeur ariko aratagaciro donc tube maso ibintu dukora imbuto yose tubivye turabe icamwa kizova mu icarico dusange vraiment turiko tubiba uri kubiba ama miliyoni 30 kugira ama miliyoni azoze kumera mu nzi wawe ari uburozi hamusanga ufise abana b'ibirara indirectement ari we wafinanshije ubwo bugaba bwabo kuko muziki ni ikintu giteye ubwoba nijya ruratahi muhira ngo usanga umwana wawe ariko aririmba ibintu bize ku ishuri no utashe usanga ariko aririmba indirimbo zidara zivugana muri televiziyo yiwawe yumvise juste mu gatelefone k'umukozi umuziki ni ikintu gikomeye rero abantu b'investisa mu muziki murabe niwe investise mu muziki y'ubupfapfa barakoze cyane twageze kandi mu ndwi itari yoroshe cyane ku bijanye n'imico aho twabonye abantu bavuza umurisho bambaye costume gesa no mukibona mbere ko dushika ku ngingo zageze zirafatwa gesa no mukibona wavyakiriye gute mbega turari kure byose kubwa art sana nkibona abari kwavuza ingoma bambaye costume jewe nta nakimwe yari ntwaye ahubwo je nari nabikunze nabona ari creativity kubera mu nyuma turi akabiri baranagarutse kuvuza bambaye ubugwebero ziya mpuzu nyene zo kuvugisha ingoma rero je nabona ari creativity nabona ari vyiza hama ntijyari rya mbere ndabibonye naimaze kubona abantu benshi batandukanye ugasanga habaye evenement ahantu hari abavuzi b'ingoma hanyuma hari nk'aba autorité baje muri ico kibanza nimba ari umu autorité just peut-être kubwo kwifotoza akavuza canke nimba ari umu autorité yegeze kuba zivuza vy'ukuri akavuza ibintu nk'ivyo rero nta ngorane nimwe nabibonamwo yego nta ngorane nimwe nabibonamwo muga nyene nibaza yuko ibintu vya culture afite culture iravanze n'ikintu cyitwa entertainment ngani bazaye ko abarongozi batena plus kuri culture gusa n'umuco n'umuco muga n'umuco ni hari ufatanye na art imico n'akaranga rero ibintu vya art harimo ikintu cya freedom natuka je kubganje nk'uyo baza kwigira bambaye ibintu by'ibishambara munavuga ati bashatse gutubuga bikote dusanzwe kote vraiment no muzima musanzwe turikoresha mu bintu by'icubahiro turikoresha mu manza turikoresha umukuru w'igihugu kuvuga ijambo turikoresha umuntu agiye kurongora yari risanzwe kote vraiment rikoreshwa mu bintu by'icubahiro kubganje simbona kantu bagize ko gushaka kuburira indero ibintu by'imico n'ibiki rero ubwo ngira ngo nibaze ko ngira ngo ni habe ibiganiro n'uburongozi buzo bitahura yego nahandi vraiment ntibabakarire bajye babire abantu basunika cyane akaranga ba create ibintu bitandukanye babikorana umwete bakoze festival kuri Entente niyo bari gukora ikomeye cyane gose nibarabe ntibaba décourager vraiment ntibabazanire bad vibe atari bari barimo vraiment nahandi nta bijya vraiment si bibi nta kintu kibi kirimo cye nabanyemo creativity ari bambaye ikoti mu Burundi impuzu za mbere z'icubahiro twubahira nimvutano n'ikoti yego bazivugije mu cubahiro vraiment yego rero naza yuko uburongozi buzobitahura buzovyumva ko bigenda kose iracari leta mvyeyi bizowe imbere ko dusozera ni benshi bakadukurikira ndashaka ufate naho bari umuntu umwe ushikirize message ntazi ariyo ivuye ku mutima yiwawe wifuza haba kuba ari wese haba kugaruka haba kuba turongoye ndashaka kumva ubutumwa bwawe Big Zoe ego c'est vrai ko byinshi twabivuze mugabo mu Burundi turafise ikintu cyo gice cyatanzwe impanuro umengira kwihagugwaruka urundi impanuro yose itangwa ni nugwaruka rukwiye kwihanura nugwaruka rukwiye gukosora nugwaruka rukwiye guhindura biriya kandi neza ko ariyo ntango y'ibintu bibi byinshi kubera abantu bakuze mu Burundi badahabwa impanuro nibaza yuko go baca banagira baba baranamenyereye baca bacikana badahanurwa ko exactement batigera bahabwa impanuro biro udahanurwa biroroshye kuba umuntu adahanurwa rero numva nifuza yuko gusaba abantu bakuze abantu b'abarongozi asintu barongoye nibiki bige kugira iryo jisho ryo kwiraba
ryo kwinegura hanyuma umuntu wese ahora afata ijambo imbere y'abantu ntutinye guhanura umuntu akuze ntutinye kumubwira icyo akwiye gukosora ya migani y'ubugaba y'amatwi yumva yokeje y'ibikiyo yayi oya sivyo vraiment hari amatwi yo kumva atarenze kotswa gusa abantu bakuze ugwaruka rusimpanuro miliyoni kintu cyose kivuzwe abantu rugwaruka cyose kivuzwe abantu rugwaruka gigiye muri crise no gwaruka rubigira migwarungitsweyo nande igwarungitsweyo nande hano rano no wararungikanago nivyo ndakubarira ugwaruka nigo runyura umugi mbwa sogogize urumogi mu gisagara ugwaruka ariko ruraraborerwa mbwa sigo rudandaza inzoga sigo rusubare bunini bw'inzoga sintize aba position y'ubare si ugwaruka nibiki nivyo ndakubarira ugwaruka nibinebwe nibiki nintuze no nivyo ugwaruka rafise amakosa y'impanuro yabo gusa cyane nubashaka kuvuga rino jambo abantu bakuze bige guhanurwa no kumviriza impanuro kuko sinabaza ko ugwaruka gwikosoye ibintu byo cyemera neza kubganje abantu bakuze banje bakikosora cyomera neza kutugugaruka gutangura kwikosora kuko abantu bakuze no barongoye ibintu nibo bashikira nganje nibo bakenguza amateka nibo bashinga amateka nibo basiyo nibo baki bashize ibintu ku muro babaye abantu bahanurwa nabari munsi yabo byo koroha ko bahanurwa umuntu umwe no yavuze ikintu ngo kujya amaso abona yandi mu mazi niko n'imitima ibonana rero ko wewe wowe uri umunyangeso mbi mbwo kamuri kumimpanuro ubwira hebe iryo tabi hebe izo nzoga hebe goromogi hebe ivyo biriya kora reka ubunebwe nibiki nkuko bibaza kumenga wewe ubugabo ufise umutima wawe nabwo sindabubona abantu nuko dukoze rero banishibe ko mu Kirundi abahijambo kwihanura imbere yuko umpanura wihanure sikuru uri mukuru wanje uburenganzira bwo kumpanura imbere ko wihanura umpanure kwanza wihanuye biroroshe ko usanga nari yihanuye itaranashikira kwihanura biruta gutanga impanuro ego cyane murakoze tugushimiye cyane Big Zoro kubona watwitavye murakoze cyane gose ndakunda ngene media yanyu yitwa izina ryayo EJO ni jambo ry'ivyizigiro rero urumva ni muri kuraraba kabura umuntu wari wumva uri mu gihe kigoye cyo gucika intege canke iki gihe cyose uzobona logo ya EJO kugira ati surutera indi ntambwe hari ikindi kintu imbere hari ikindi kintu imbere life ngene icafye iyo wicaye ubona umenga destination hari niyenyene mugihe uhagurutse ugatambuka usanga hari hahandi rero ijambo EJO rigwa ivyizigiro byo gutera indi ntambwe ku munsi twe gushobora kurangiza neza nkuko kwa Big Zoe twashimire cyane wandanye mugira subscribe share wandanye mugira na commentaire mwe kumwe na Armani sabwe kuri micro hamwe na Patrick kuri camera ciao